Ubwa mbere urya mugore wa Marcelo ataramwica atarapfa yaramwishe umva iyo umuntu ari karabereka babwira mucamo umutuka kubera iki gufana umukozi w'Imana reka tuze tuvugisha ukuntu ntitubanka naje sindabanka hari 2017 arambwira ati nta na kimwe uzabura mugabo wemere condition ukapasa condition ngo condition ngo uramaze kumva bijya bya 666 ndavuga je naba ndavyumva ariko nzi ko ari byo kwa shitani acavuga ngo none Imana murayibona ndamubwira no umuntu niyo capfa ngo ya ntacu ngo hari izindi imbaraga tuba dufise yemwe aratanga izindi imbaraga n'ubundi yari umusataniste ku muntu maze igihe uvuga mugabo badasiba gukora ibikorwa Imana idasiba kumukoresha ibikorwa vyiza idasiba kumukoresha ibiteramo bikama binini bikaguka ku munsi wa gatandatu habaye igiteramo kidasanzwe muri Ben Avuze ChrisTeachingsibe reka nkwerekerera ahantu aho mupfiriye mwese abanyafrika je ndavuga hanyuma nigendere kandi uzobinziza je m'en fiche uwanse gupfa yaheze mu nda kwa nyina kubera iki sivyo ese ndiko ndamucira ubanza tujunama mvuga ati Imana akorera ni wayizi muganda bazi ikibazo eske bari abantu bose bihumba amamiliyoni n'amamiliyoni bari ibihumbi 10 rindira niko bakijijwe baje kugira bakize canke baje kurondera ubuvugishwa kurya ni gufana niko bavyita please abantu muri komate muraza kutubwira oya je ndamenyera ibitutsi je m'en fiche meza yuko atankeka ko amakungu yaramenye uburundi gusumba uko vyarimeze biciye muri ChrisTeachingsibe none amakungu amenye uburundi ishanje imici habaniye ntibari batoze ubundi mbwira muri societe y'igihugu egaragenda bakavuga ati ni ChrisTeachingsibe from Burundi shanje imici haba mu gihugu niyaye ngo ni kubera yavuze y'ubutumwa Tunasi Francis n'abandi bose harinze kuvugira ngaha abo mvuze ni ko ari bo mumenyereye sivyo birazi ko abari abakozi babi ba satani abantu bikomporta nabi abantu bibereye muri business imwe za high level bagendera mu mademo yandi ya high level mureke kwiruka ku mana z'abandi eske murazi Imana ya Kristo yariyo murayizi andabajije okay urayizi anya rero urashigikiye kuba aho hakujya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bariko bogara amasengero ahubwo no ngaha nibayugara none amaziki raba ibyaha bihari no rindira kubera amaziki raba hari ubudumbi twinshi twinshi tw'amasengero tumaziki none en vrai dire tumaziki muraza kutubwira nk'abarundi muri komadukurikirana mu byumba by'amasengesho basambanirayo rindira ngo nahejeje kuri altar aho pastor avugira ubutumwa barahasambanira sivyo rindira bariba abantu bariko biba abantu bice bingahe kujana no ibice bingahe 99.50 igwane canguka cyahuriye mu gisagara kimwe nihirikwa ry'ubutegetsi muri Ben ni nkuru ku munsi weje yiri warahayira hana cyane kumbuga ngurukana bumenyi ariko kandi ivuga ry'ubwo butegetsi ishobora kuba ryace riteshwamo no bitashitse ko asampulse kanguka yari yabaye ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi wa Mungu niho habayeho kudeta uremugira muvuge yuko kudeta yacifuba kubera kanguka ari yiwe kamenyene uri umwe mu bantu bemeze ijana kwijana yuko ChrisTeachingsibe ndetse na kanguka yoba atari inzira nziza y'ubuvuga butumwa nama mvuga ati ChrisTeachingsibe ashobora kubakorera Imana canke agakorera abadayimoni. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeze neza mu hose mwiriwe canke muramutse na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikazi always uri kwadukurana mu Burundi mu Rwanda mitazana muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga mu mani tanabi Saudi Arabia Dubai Canada Oscar mu Busuwisi n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze ukiri mushashwe cyane yacu ndagusaba kugira subscribe urakomeze kubaka umuryango munini. Yes, uyu ni umunsi udasanzwe kandi atagira amigo kagira umutumire adasanzwe musanze muzi musanze mukunda mu bitandukanye yitwa COCO Claudine nagomba ngo muvuga butumwa mugabo numwe mu bantu umaze gushinga intaye nyinshi zigafasha benshi zikabakora muri ubuzima bukabajana mu bundi buzima. Turaguha ikaze ubugira kandi ko merci Frank reka ndumuvuga butumwa ko kuri muvuga butumwa koko je ndumuvuga butumwa cyane
cyane gose uribuka ryari wakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwawe sinzopfa ndavyibagiye C'était le cancer 18 mars 2010 oh wow kandi ico nico cekana kumbura umuntu yakijijwe canke yakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwawe bayibuka itariki nawe uri kwadukurikirana ukijijwe uba wibuka itariki wakiriye kumwami n'umukiza mu buzima bwawe uraza kutwandikira muri commentaire kugira dukomezanye sijo rego reka zubugira kandi urasa neza cyane merci beaucoup reka ndamutse abakunzi bacu nari ndabakumbuye ba waduhevye uri mu vyunguka muri iyi minsi uri mu vyungu narugurira cano kandi ahubwo reka ndababwire babimenyereho n'abandi ndaza kubibibwirira je ndaza kubibibwirira kwanza apana kurapura apana uko nawe ushaka kuba kwakwanya oya manzo baramutse amashende banza kandi ababwirire reka ndamutse abakunzi bacu ba African TV donc ndabaramukije mwese aho muherereye abari impande zose zine z'isi ndabahaye mwiriwe na mwaramutse naye ndabakumbuye cyane yes iminsi yari myinshi cyane gose yaramaze yari busy ariko kandi yani umyiteguro gura katangura cyano yiwe uraza kushare link muri commentaire uraza kuyiraba urabiganira sinza tunganya ama ugende umukurikirane bamwe bakunda intahe z'ubuzima bumva iyo wavuye intahe zo mu rugo rero bamenyereye ngo ko kavuga ibyo ba pastor ngo je ntanga intahe zose zitandukanye ubuzima bwose tugenda turacamwo ndabica ko byose nkabivuga donc ndasesangura naje gusesangura nkabizana ariko sesangura biciye mu ntahe zawe z'ivyo wabonye waciyemo cyangwa sesangura ivyo wiyumviriye oya byo niyumviriye ibyo naciyemwo ibyo nabayemwo ibyo numvise ibyo nabonye dusa n'ubuzima nyene twese tuba dusanze tubayemwo donc tukungurana ivyiyumviro nta gihe wamukoreshwa n'amarangamutima biba simpubuka jewe simpubuka you sure yes I'm sure yego yes imisi myinshi ariko kandi tumaze igihe kandi tuko turabona ibikorwa bitandukanye bibakoze imana batandukanye nkuko babivuze yuko abantu bashaka kumenyere mu vugisha abakozi b'Imana babito uvuga ku bakozi b'Imana izo abantu benshi bakumenyereye ko cyane gose ko ubakarira ariko mbega koko ubakarira mu kuri canke niko nabikubwiye bwa mbere utwagwa n'amasantima ugeraje kuraba ibi hari ibikorwa vyiza vyabo biboneka uti wow ari igihe cyose ni kenshi wama ukritika mvureza iminsi yose nabamvuga ati n'abantu barabizi kandi namwe bwe mwese mutikuyemo ubwenge murabibona jewe naravuze yuko hariho abakozi b'Imana beza n'abakozi b'Imana babi bamwe tuvuga ba fake ni ibintu biboneka urumva umuntu afise amaso afise ubwenge arabibona ariko abantu b'ibijuju batazi iyo baja nibo batabona ibyo umuntu aba ariko aravuga nta kamaro ko kubatuka nta kamaro ko kubavuga nabi kandi ari abantu beza no ngo bimarire iki binyungurike uba uramaze guhura n'umukozi w'Imana wo kuri kubyo uvuga ati wow yego bariho beza ariko muri abo beza benshi saba tubona ku marezo sosio aba bo ku marezo sosio majority baba ariko barigira ama publicité barondera abakiriya ndakubwira ibyo cyangwa umaze kujija ngo unikora ngo umubona kuri réseaux sociaux ubu turi misi teri imbere ndakubwiye si bose majority sibyo reka basi dufate ko harimo 2% sawa beza bari kuri réseaux sociaux uzobibonera hehe ubu nta butumwa bukivugwa kuri réseaux sociaux abakozi b'Imana baratukana baragiranira amabifu hariya cyane bakigira ama publicité ndakora ibitangaza ibiki nta butumwa kuvuganisha ukuri y'abantu bazirindira ndakubwire Franike abantu bazi bareka kwihuta kuntuka baze bumviriza ibyo mvuga bace baje kugira preuve ibyo mba navuze hanyuma bagaruke bakomande rezo socialize ko bakoze Imana pe benshi bitwa ko bariko bakorera Imana ariko urabye rezo social nta butumwa bugicako sibyo ubu nta butumwa bwo kwihana bukibaho ubutumwa buhari ni hariho ibitangaza hariho ibikorane tuzogira amafungu kunuku abandi baba ariko baratukana bakagirira amabifu hariya bakabizana gutukiranira kuri rezo social sibyo nibaza ko mwese mufise amaso mwama muri ko murabibona reka tuve ngaho hakurya mu Rwanda tuje kuri wa Pastor Mutesi
tuje kuri ba Pastor Claude, tuje kuri ba Ezekiel, tuje kuri Pastor Claude arimo kuyiri mu bakozi b'Imana. aha ni ibinone si ibinone ndababwira ne nafise urushengero Burya hari nafise nawe urushengero abantu bagenda bien sûr urumva tuje ku bakozi b'Imana benshi batandukanye meme nabo ngaha harimo abatukana oya atoya urengera sha mu Burundi pe sawa ariko nibaza buvuze yuko bazi yego n'abandi barabazi n'abandi reka ndabereke n'ibindi bihangange bibiri nigeze kuvuga abantu barantuka bace baja kuri rezo sose ingorane yanyu ntimusesangura je ndasesangura bikwiriye simfa guhuruduka jewe raba Pastor Marcelo na Prophète nani Joel Tatu Francis ubu bariko batukana ku marezo sose amantu z'amasiri yose byandi byose umuntu azana akababwira mukacamo mutuka genda mu bisanga kuri rezo sose serious ubu bacanye bariko baratukana ku marezo hagati y'ababiri kandi bose bafite amashengero kandi murabemera birirwa baza ngaha kubasengera ngaha ariko ibitutsi biri kuri rezo sose biriko baratukana birateye hagati y'abo babiri donc bien sûr ubwa mbere ujya mugore wa Marcelo ataramwica atarapfa yaramwishe umva yaramwishe n'amapreve ariho nubu iyo kese ntirahera ndabikurikiranije n'umurango iyo uvuga ngo yaramwishe iyo kese imaze umwaka wose sivyo rindira niyo ndiko ndababwira ngahi Burundi murumviriza gusa je ndaza abakozi b'Imana bakomakomeye ahi Burundi iyo kese barayizi kuko n'abagenzi ba Francis Tatu ni n'abagenzi ba Marcelo Thomas abakozi b'Imana banini iyo kese barayizi ntirahera bien sûr ntirahera ubu rero ni yahatari bigeze hano ndabikurikirana ndasisangura muri commentaire baraza kutubwira nabo kumbura bari bikurikirana umugore wa Marcelo atarapfa bari bameze neza mugabo amakuru ansumira ku busesanguzi jewe mfise kuri relation bari bafitanye umugore barabipfa sishaka kuvuga birebire tuzobegera ko mu nkuru zo hanyuma yes hanyuma mu nyuma umugore ntunze Francis Tatu barashwana bapfuye ivyabo nyene ari babiri sindenda ndabigaruka ko ubwo busesanguzi ndabufise sivyo hanyuma mu nyuma bagira iki umugore apfuye niho yaciye aza kumuha pole sawa barayambirana nyene bimera abantu bose babayetone je narabibonye na president wabo niho yarari urumva Tshisekedi niho yarari urumva donc nk'ibyo byose nta na kimwe muzi mwebwe yero ndabwiye ko je ndabisesangura nkabizana bamuvyemera je nta muntu nzobeshera baca batangura ubugenzi ubwo bugenzi bwabo nta numwe atabuzi mugahi Burundi sinibaza ko mwe mugaba abanini barabizi abakozi b'Imana bakorana byose barabizi sivyo biraza ngo bitihwa bongera barashwana ivyo bapfuye ndabizi ngo busesanguzi ndabufise jewe preve zose bandazifise baca barashwana ubu rero bagize iki kubera bombe yaturitse bariko barandagazanya mwibarabara kuri rezo sose abakozi b'Imana nk'abo bazima iyo rero umuntu avuze mwabakristo umwe mureke gufana abakozi b'Imana byitwa ngo abakozi b'Imana mwisengere musome Bible mumenye iciza mumenye ikibi mumenye umuntu abegereye ubasengera ninde bacatangura gutuka yes umuntu amaze kumva arumva yuko abakozi b'Imana bacana canamo mugabo abakozi b'Imana mu Burundi ntibiyerekana cyane canke mu bikorwa kumbure bitukishana canke bitukisha amazina yabo ariko kenshi tubabona mu bitangaza bitandukanye ariko uza gusanga bafise kinyabufura cyo kudasanga ivyo bitangaza rero n'ivyaye nk'ubuherutse twarabonye Prophet of Jesus Joshua yerekwa ku bijanye n'imodoka ya Kiriko yahawe none yavuze ko ari Kirikayiro bo yari yavuze ko atari we ndababwira ikintu kimwe nubu ndabisubiyemo tuve mu bujiji abanyafrika tuve mu bujiji
ngo turiko turondera ubuvugisha yavugishije kuri Alvera barayimuhaye none oya eh oya iyo ndiko ndavuga muvuga ngo koko ngo aranka abakozi b'Imana oko karagwanya ijambo ry'Imana uwo yavugishije ko barayimuhaye oya eh none sigura yuko shokora ari muri bamwe bavugisha bibinyoma kuko ndaza kuza ku rutonde kumbure kubiboneka kibitangaza biboneka mugabo mu gihe abandi bantu inyuma bakritika uwo mugereje kuraba nk'abarundi benshi bunye baramukritika cyane Josh ico kiganiro nagikoze kuri TV wanje cyacano yanje COCO Empire je naravuze guke umukozi w'Imana twe twakoranye ikiganiro ndavuga uko ndiko ndamubaza entre prophète donc aba bavugisha n'abapastori bisa abisigure sivyo je no bivyari karasigura ntibisa n'ivyonzi ndamubwira ati ntibishoboka jewe iconzi tugiye muri Bible je nabwe nta Bibiliya nzi ku mutwe nk'abandi muga dukenzi ndatuzi umuvugisha nta kubita swata kandi ntavangirwa ashobora kuvangirwa kuko uzi ko rero uvangirwa ntuhagarara imbere y'ishengero ngo uvuge ikintu na kimwe uca usaba Imana ikakwereka inshuro 3 canke 4 ni Imana sinzi wewe uramaze kwereka basi wenda kwereka ikintu kimwe nta narimwe sawa ndarota okay niyo mpamvu wamungwaye ngo je sinerekwa none nkaje iyo neretswe reka ndabwire niyo mpamvu mungwanya kubera iki prophetesse mbabarira oya mwe ntimwerekwa niyo mpamvu muca mungwanya je ndashobora kwerekwa nkaca ngivuga iki nkaca mvuga ati peut-être navangiwe mana subira unyereke uramaze kubyuka mu gitondo nkahajya nka saa 9 urabonye ibintu ugiye muri toilette uravuze ati mana urasubira unyereke nzoca nemera ko ari wowe ukaca uryama kandi mana ikaca kuzana bya bindi nyene rero iyo ari ikintu uje kuvuga public nkubuka agera hubutse je ndamukunda sindamwanka mugabo je naze nta muntu numwe nanka aba profete bose nta numwe nanka n'abavugisha n'abapastori mugananka amanyanga yabo barahubuka wewe nyimba byagenze gute nyimba yabivunduruye he uraje uzenye message usanga ari Kristo yamuhaye kugira ngo abantu mucangamuke abantu mumve oya ibyo nibijanye ibintu vyerekwa by'ubuvugishwa nta bintu bya blague bibamo kuko ubugiye gutanga message uri sûr message atari yo guhubuka urumva ivuye ko Imana ntabwo ifyinata ibintu by'ibicucu nk'ibyo urumva iyo umuntu ari karabereka babwira muca mu mutuka kubera iki gufana umukozi w'Imana reka tuze tuvugisha ukuntu ntitubanka naje sindabanka ariko twugurura amaso turabe turihe turiko tujaye uraza abantu baja mwihonero mu manga bakaja gucokera mu manga bariko barabibona kubera gufana gusa ça c'est grave ariko usanga wowe no musa ubibara muri ubwo buryo mugabo abantu benshi amaze gufashwa biciye muri uwo muvugishwa ubuvugishwa niki kwanza ubuvugishwa nico Imana yaguteguriye hama ikagicisha mundi mu hanyuma iyo message Imana iguhaye uyizanye uce bigenda gute iyo message uyiherezanye ne hanyuma bikagenda gute niyo nawe arayisengera akayigendetsa hanyuma iyo message ibaye nkuko wayivuze nigikiza guhindura muri societe mu buzima bw'umuntu ahubwo canke mu buzima message ishobora kuza ari mu bantu benshi cikazira ku muntu wherever yija hose ni message iza guhindura ubuzima bw'uwo muntu personnel canke bw'abantu yego uti gute reka twifashishe Bible gatoya yego umukozi w'Imana oya je murangaye ngo sindi umukozi w'Imana ukunyene Imana inyemera ukunyene urumva je hari nabo ndusha ukuvugana n'Imana kandi barasize amavuta wasomye agacupa none ikibazo kiriye ahubwo Imana ingoro ya muhemu wamaze kuyiva yawe ingoro ya muhemu ni ya iyo umubiri wawe umubiri ni ingoro ya muhemu mbe barya barara barasambana barara de vierge abana batoyi b'abakobwa buke bakaca baja kuvugishwa abo nabo wacu bashira he hari abafise ama condition baba prophète usu umukozi w'Imana rero nabo nyene birirwa barabakorako abo nyene birirwa barabakorako akagenda afise condition rindire basha reka ndababwira ikintu kimwe je maze guca mu buzima bwinshi maze kubona byinshi urani yisi ngene forum
hari ahantu mubona ihereza ahereza hari aho mubona turahashikira nta na hamwe ihereza sawa ubuzima rero bw'abantu uragendana n'umuntu ukibaza ngo n'umuntu narabibabwira fapasi kumba ari dayimoni abo bantu birirwa badushira ku ibiganza urumva ntimuba muzi ngene bakora sivyo hari abakorera ku makondisiyo kandi abo bantu baronka power niniya yo gukora baba bafise ubushobozi bwinshi abo mu buri ntabo dufise ko izo spring ko ari nini y'ivyo yaba mubona ivyo mbona jewe je sinzobizana kuri kamera ngo ndabisanze ntiharagera iyo mubona ivyo mbona cyane mubona ivyo abandi babona kubashira handi ahantu koko ari gawe kuvuga ivyo spring binini cyane ngaha biriho naho nyene c'est vrai nabo kintu kinini basi bahindura mu gihugu nivyo bispire byabo none bahindura ibiki atari mwe mumbi bariko barashira mu bantu hari bindi ukasha usanga bafise amakondisiyo kandi je narigeze guhura ahubwo uyu muntu nari naramwibagiwe nigeze guhura n'umuntu vyita ngo umukozi w'Imana sivyo mugani hari umukozi w'Imana ni bya bindi abantunze bajya basatanisi urumva je rero maze kuganira nawe urana hari kungene abantu iyo babona ukenye uri muri situation udashaka y'ubukene baca baguprofitira aho nyene n'abakozi b'Imana benshi niho bagwa bahura n'abakozi b'Imana bo mu bindi bihugu basaturiye muri ivyo bintu akabona wowe ufise agashengero k'uburofa akabona urakenye aca gushira muri iyo system bose niko bagiye bose ababijamwe bose nuko bagiye je umuntu ari turahura arambwira ati none koko bashaka kumererwa neza kuroranirwa ndavuga none hari uwo vyanga acanye aritonda uwo muntu ubona n'umugabo w'umwana mwiza avuga yitonze ibikini acambwira rero amasiri hari 2018 2017 arambwira ati nta na kimwe uzabura mugabo wemere condition bakapasa condition ngo condition ngo uramaze kumva bijya bya 666 ndavuga je naba ndavyumva ariko nzi ko ari byo kwa shitani acavuga ngo none Imana murayibona hari ukungene bigisha mugani bapfa kubibwira n'importe qui mwamenyeranye urumva kugira kujane mu yindi system mahonero niyo mpamvu je mbonye umuntu afise ibintu biguruka sindabyifuza rindira frani mwebwe hari gihe muzotahura ibi bintu mutakigira abantu babibabwira hari gihe ubona umuntu afise ibintu biguruka ari banyore urumodoka gwiza afise uruzugwiza ngafise ubuzima bwiza yirirwa mu ndege again utazi byabarimo umwe wese muri ubu buzima tubayemo hari amasiri abantu babayemo koko kiri ngaho nyine kandi ababwira rindira sindaheze umugabo rero acambwira ati condition bazogwa simbi no gusenga cyane no gufunga urumva gufunga gusambwiye ati amafungo uyahera mu gitondo ukivyuka ushika 18h ariko hariho rero ayandi mafungo ukubita nka 20 jours cyangwa 30 jours utajya ndamwe no umuntu niyo cafa ngo ntaco ngo hari izindi imbaraga tuba dufise mpemo aratanga izindi imbaraga n'ubundi yari umusataniste urumva arambwira ndamwe none izo sisa muzikoresha naho ndavyumva sinabibwabyo acavuga yuko bakorera uragenda ingene baronka amahera bagenda mu gihome gutya akazihamagara we esprit akazihamagaza ica mu gihome cyo muri toilette ndavuga ngaho karabaye je Claudine ngiye nabona narajigumiye urumva n'umuntu urumva bakubwira ati usambane muga ntusambana aho abantu babona ntugira public canke bakakubwira sambana public urabona usambane kuva mu gitondo gushika ku mugoroba na n'importe qui urumva ivyo bintu ica gatatu uri umuhungu canke uri umugabo usambane n'abagabo bagenzi bawe urumva ikindi naco uritonda kandi ugafasha n'abantu murajya amahera baguha utegereza gufashamo imfuvyi n'abapfakazi
n'abagowe byandi byo muri Bible nk'uyo rero muhuye utazi Bibiliya aragusomera ibyanditswe ntazingurura Bibiliya mugabo kandi ukabona n'umwana mwiza ukabona n'umwana mwiza ari simple yitonda ari very simple koko oho aha bizotugoragara tumenyere umukozi w'Imana bukuri niyo mpamvu nimba wumva yuko uko en fait uvuze ibimenyetso by'ibintu ngomba babwira ati koko dusako z'Imana benshi ngaha anye bakuri bihugo vyiza bafashanya none cubi ntango cubivuga ugira vyemeze yuko umengo ibimenyetso vya satani navyo nyene urabona nkwere kundi muntu ari abantu baduca bantera amabuye babakozi b'Imana ubu rero narakaguye ubusesanguzi nagize barambye bimbwiye abantu cindasesangura urana baryo abantu baza gutukana kuri YouTube usanga ari abapastori abakozi b'Imana bigira abakobwa abantu barenga igihumbi harimo urabona bakigira je narumiwe ngo bakigira abagore amazina y'abagore kugira badutuke neza byitwa ko bariko barakubesha byitwa yuko ari abantu nyene bisanzwe kumbe benshi bari niyo system ngo basigaye bakoramo rero unyumvira ivyo bintu nawe ivyo byose uri kuravuga dufise ubwoko bwinshi bw'abakozi b'Imana tubona ibikorwa vyabo vyiza pe niyo ngoma ngarukire rero ku muntu umaze igihe uvuga mugabo badasiba gukora ibikorwa bon Imana idasiba kumukoresha ibikorwa vyiza idasiba kumukoresha ibiteramo bikama binini bikaguka ku munsi wa gatandatu habaye igiteramo kidasanzwe muri Ben Avuze ChrisTeachingsibe abenshi twarabibonye kandi niteka ku gihugu uko vyame bivugwa ko hazogera igihe okay mbwira iteka manduri ndire nivyo garukanye ahubwo nje kugira ngo ndakwemeze koko Imana nshaka kunyemeza bitari mu mutwe birahimbaye cyane gose ni naho habaye n'ikintu kidasanzwe aho Apotre Apollinaire nawe nyine yagiye kumushigikira ChrisTeachingsibe mu gihugu ca Ben nkuko asanzwe akunda kubivuga kenshi uburundi kubuza kwigisha amahanga ibijanye n'agakiza hamwe no guhimbaza koko ubu nako tugeze muri rwa rugeze yuko abakozi b'Imana b'abarundi bashobora kwigisha ijambo ry'Imana canke ibijanye n'agakiza ku isi yose nzima none aho nyene je ndabibari kugeza yaho Samuel Etofis umukinyi urangiranwa ku isi yakinye football yaje mu gikorane kidasanzwe cyateguwe no mu Burundi yarihanye no urumva ko yaje kubera ko yakozwe ko n'ubutumwa buca kwa ChrisTeachingsibe reka nkwerekerera ahantu aho mupfiriye mwese abanyafrika je ndavuga hanyuma nigendere kandi uzobinziza je m'en fous et je m'affiche uwanse gupfa yaheze mu nda kwa nyina sawa icambere abanyafrika dukunda ubuvugishwa sivyo wowe Imana yiwawe ntuyemera kubera iki mutemera Imana iri muri mwebwe d'abord rindira ibikorane ni sawa none ariko je nca nipoza question ko hari uraza abarozi bari hari uraza abicanyi bari hari uraza abasataniste bari hari sivyo sindiko ndavuga ini wacu reka mvuga muri West Africa hose ni hose ntahamagaye reka muri West rero baraguruka sacha kumitoto bagusumbya abo ngahi wacu uri kurumva hari aba petit joueur keretse naba bagiye kubirondera hariya muri West sivyo kubera iki sivyo ndetse ndiko ndamucira ubanza tujunama mvuga ati Imana akorera ni wayizi muganda bazi kibazo eske bari abantu bose bihumba amamiliyoni n'amamiliyoni barangi 10 rindira niko bakijijwe baje kugira bakizwe canke baje kurondera ubuvugishwa harabaje barakijijwe harabaje barakijijwe hago baje guhimbaza canke no kubona umukozi w'Imana atumye bakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwabo bakaza kunezerererwa nabo nka Samuel Eto sumubene none gufana hariho gufana kujya ni gufana bavyita gufana sivyo urabona nkobi hafuka amabasi sivyo ben inde mustari nigeze kubibona ko mu rusengero ruraho muri Amerika urumva ihafukama akagira ati I surrender ndakijijwe mu nsengero ibyo nahora nkora byose ndabihevye ndakira umwami Yesu Kristo kuri YouTube channel yabo hari mu uvuga ubutumwa bwinshi je naramubonye Eto sivyo mugabo n'abandi usanga yaje kumufana urumva Eto ntakijijwe ubize gute none mwari ko mwamubonye ntiyahora ari umujuwere histoire yose ingene twakurikirana akiri umujuwere wigeze kubona urusengero aho yinjira asengera canke yakiri ngomba ko twese ni mutubona aho dusengera kwa Kristo ariko mwaramubonye yes kubera ko mwamubonye agize iki none
ntiyari yicaye ica nk'ahagaze yaje guhimbaza yego kurya ni gufana niko bavyita please abantu muri commentaire mwaraza kutubwira oya je ndamenyera ibitutsi je m'en fais je m'en fiche urumva kandi wanse gupfa heze munda kwa mama wiwe indani voilà je rero kugira Imana inshireho mvuke mbeyo ukondo no munsi nkure nganuko hari umugambi mwiza Imana ifitiye niyo mpamvu ntazotinya kuvuga urumva uzonyica nawe iciwe kinogo cyo kizoba cuguruye nabazo kimuhambamba kandi nguzi cisha inkota bazomwicisha inkota voilà uzicisha inkota nani inkota urumva rero niyo mpamvu jewe sintinya kuvuga ikiri mu mutima wanje canke ivyo mbona ariko uremeza yuko atankeka ko amakungu yaramenye uburundi gusumba uko vyari bimeze biciye muri ChrisTeachingsibe none amakungu amenye uburundi ishangement ihabaniye ntibari batoze ubundi mbwira muri societe y'igihugu egaragenda bakavuga ati ni ChrisTeachingsibe from Burundi ishangement ihaba mu gihugu ni yaye ngo ni kubera yavuze y'ubutumwa barabona ko ari igihugu cahezagiye niyo ni changement tuba dukeneye changement n'amadolari acazana canke amadevize acazana yashira mu ntoze no tuze tuvuganisha ukuri barazana amahera kandi menshi sivyo mugasi ndabona umukozi w'Imana avuga ati ndavuye muri mission reka nkuremwo na Bibiliya bivuga bya Cesari bije kwa Cesari sivyo nta numwe atanga tax y'igihugu bitsikute koko ntavyo nibaza nta numwe yubaka nibarabara nta numwe avuga ati reka dukora ikintu mu gihugu kiboneka kandi barayafise ariko baca bishirako bakayabika ku makonte yabo bafashe imfuvyi n'abapfakazi barihe ko bagowe bapfiriye mu masengero imfuvyi n'abakene n'abapfakazi ninda bafasha ninda babona inde n'uwihenza akatumushira akaroka kibiharage n'akaroka umuceri acafata selfie kugira tubone aho naho ni bande ubone ugutere oya kuko menya yuko apana mu isengero apana abakozi b'Imana no turi mu isite y'imbere je maze ko n'abakristo benshi maze ko n'abakristo benshi babikora usumvye n'abakozi b'Imana umukozi w'Imana kugira kuremwo 1 million mu muri yari dafise ngo agiye ngo afashije imfuvyi n'abapfakazi ico rero ndakigezeho kiranja mu mutwe nkumva ndababaye bebe suri kuravuga ni mu gihe hari umuce munininya cyane bemera ubuvuga butumwa buciye muri ChrisTeachingsibe cyangwa muri kanguka muri rusange nkuko bimaze igihe biboneka ureje kuri ama video atandukanye usanga hari abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye sinawo muri West gusa ni hose hatandukanye benshi usanga baje abazungu bahari bisigura yuko simwe mu mbi bakurikira ariko hari ubuvuga butumwa runaka babaje gukurikira koko uribaza yuko hoba hari ikindi kintu cyishe inyuma apart y'ivyo uvuga byose kumbure ushobora kuba ufise umugenzi akora ibintu bibi mugabo utari umuntu mubi kuvuga yuko ba Marcelo na Batunasi tuzamenyera ku byo bamwe gute batwigisha iyo dukijije hajya twakira umwami Yesu bacavuga ati vavanura n'abagizi bana vavanura n'ibyaha vavanura na ya babagenzi babi Bibiliya iravuga ati ntukicarane n'abacokoranye gute nico kibazo nama mbaza imisi yose Tunasi Francis n'abandi bose harinze kuvugira ngaha abo mvuze ni ko ari bo mumenyereye sivyo birazi ko barabakozi babi ba satani abantu bikomporta nabi abantu bibereye muri business imwe za high level bagendera mu mademo yandi ya high level Preve ndazifise jewe Uko ubwo abantu ari Rindira Fete yuvuze yuko nk'umukozi w'Imana bemera yuko agendana n'amademo cyangwa kuresha amademo je nta umuntu numwe ntiyinya uburena maniyumvira cyagihe c'imperuka bavuga ngo urumva ngo hariho ngo abantu ngo tuzozira ubutumwa bw'Imana je mbana rije ahubwo nzotangura kubuzira ndabitangire ku musaraba sangari Yesu yayika atubwira cyane bose ari je abantu muri tera gateka yarindira rero ndakubwira yego Marcelo birazwi neza pepepe urana nk'ubuko ndabivuga ngo abakantera amabuye muri Kongo Kinshasa babivuga menya bakerekana n'amapreve bakuba gutera amabuye mugabo hari umuce munini y'abantu bagushigikira bemeranya n'ivyo uvuga benshi badukurikana bemeranya n'ivyo uvuga avuga ati shaka ukuntu kuri ivyo uvuga nibi mugabo kandi hari umuce munini y'abantu mutemeranya na kimwe je m'enfu ntibikeneye ko banshigikira bose nta kintu na kimwe Franike uramaze gukora ikiganiro ukundwa n'abantu bose none nta kintu ciza uzovuga ngo abantu bose bagukomera amashi
ubonye abantu bazogukomera amashi mu byo wavuze bakaba benshi uzoce wiruka uje kwinyegeza utegereza gutegwa amabuye ega bazobishima ariko bazobamwe n'abagutera amabuye rero jewe sindaba ngo urumva ngo benshi bashigikiye ngo ChrisTikumana ibiki n'ibiki isho namamvuga ni mureke gufana umwe wese ahagarara tugeze mu mperuka zibi avuga ati eske Imana yiwanje nsenga tuzinanye ngo tudiringana gute mureke kwiruka ku mana z'abandi eske murazi Imana ya Kristo yariyo murayizi andabajije okay urayizi ya avuga Yesu Yehova ijambo ry'Imana rivuga ngo bazohamagara mu izina ryanje kandi abantu bazokora ibitangaza mu izina ryanje kandi abantu bamererwe neza batabagwe uriko numva why not udashaka kwemera Imana yiwawe igitangaza kwanza niki nubu twabyutse n'igitangaza hari abantu bapfuye hari abantu bari muri morgue z'isaha tuvugana hari abandi bari muri koma abandi bamanitse amaguru hejuru hariya ariko twe turi bazima iki ni gitangaza gisumba ibitangaza byose ivyo turi muzima ucuyimbaza Imana kwawe nyimba ari imbere y'igitanda ugafuka mugasenga Imana z'abandi muzihoze himuzi Imana basenga izarizo sivyo nkubu nariko ndasesangura ibintu hirya yejo nyimba tarejo no mu gitondo ndahereze ndaraba kuri ba Marcelo yafashe umunwa usa n'uwakebanye sivyo uti gute iyo mvuze ibintu no munsi ejo ukavuga ibindi bidasa na bya bintu hirya yejo ukibeshuza ukavuga nk'ibintu 5 6 bidasa Imana iba yagize uko ivyimviro by'iwawe yarigize watarigira watari baramusaba meme passport zana passport kubera bariko bararatrasa aho yavuga ngo yafire muri tiri ku mugore wiwe abesha ngo mardi kumbe ntiyapfuye mardi niho umuntu uze wiwe umugenzi we yamutwaye nibirefu ngo kuri aeroport nta trace hari ya Turki nabo vuga genda bahe prive ndazifise urumva nta trace hari yerekana ko yafiriye muri Turki cargo yamuzanye bagasanga ntibabona ni from Norway ntibabona iyo yajiva urumva ni ibintu biri mu gifungo ntashaka kwerekana umuco umuntu yarapfuye agapfuye kabazwa ivu apana imagine muvukana ari mushiki wawe cyari mama wawe agapfa mu buryo nk'ubwo birateye ubwoba uriko numva abi wabo rero baravuga ati umwana wacu twereke ingene yapfuye urumva manake yaranse kubaha passport yiwe aranka kuvuga ishuri enquête baragenda iyo yavuga hose bakaja meme no muri Belgique baragira enquête barabura iyo yafiriye bishoboka ko yaba yapfiriye ngaho nyene muri Kongo nyene bari kumwe nongaro yakoze kandi yavuga ngo ubwa mbere yavuga yuko araka operation gatoyi yamujanye Turki yagiye Turki amusangayo hanyuma ngo ararindira abaganga bacamubwira ngo arapfuye ubwa nyuma ngo yagiye kugirisha BBL imwe y'ibisusu n'amabere kubera afite tayi yaranavuze mu isengero aho rero niho twatangiye kugira attention yego nanje ntangura gusesangura ndabe acavuga ngo jewe ngo impamvu ntarongoye ni nyuma ya mariage munazi twaheruka kurongora yego kandi yarongoye iryo tariki nyene umugore yapfiriyeko urumva condition zayo ingene zimeze yego umugore yarapfuye haheze umwaka iyo tariki nyene yapfiriyeho niho yarongoreyeko condition murazumva ingene zimeze z'abantu yandiko ndavuga rero mube mugira attention mugira ubwenge none rero mu nyuma cavuga rero ngo ujengo murabona impamvu umugore we no mu Marienne ava muri Mari mugabo abiburaye ngo impamvu ngo narongoye ngo ntarongoye ngo umukongoleze ngo mwebwe abakongoleze mukunda ama BBL ngo urabana ivyo byinshi n'umugore wanje turakanguka turavuga yishura BBL agenda aravuga ngo yishwe na BBL ubu nahageze mu bindi ubu rero baramubwira ati preve dushaka kumenya yapfiriye he nta kintu na kimwe cerekana na corps yiwe umubiri wiwe kuva muri morgue yaje kwerekana urupapuro ata muntu n'umwe yasinyeko uwo muntu baramuronde uwo muntu yasinye barabura baraja aho hantu yavuze barabura muri Turki niho yafira none bantu b'Imana tuvuganisha ukuri kandi ubazogaruka i Burundi abasengera bashire ku biganza abakorera ko miracle muca muvuga ngo n'umukozi w'Imana
deja Bible tubwira mwabantu mwe umukozi w'Imana aricisha bugufi ariko Marcel ni umuntu afite amakaprice be na jore tatu n'abantu bafite amakaprice n'abantu biyemera n'abantu atabuntu bw'Imana bubarimo ubabona nyene bari empty yes ntabuntu bw'Imana bubarimo kongo barabivuga kandi bakatwereka amapreve tukumirwa arige n'amarira akoroka kavuga ati wa mana we tuko tuvaye tuko tuja ibyaha birasumba na Franike urazi kwizera ugafata afise eglise yitwa Compassion ubu hagize imisa batuka urumva ugafata Compassion eglise iva nkunga abo bantu baba bafise eglise binini kuko baba bafise power imwe ya high level ico bavuze cyose umuntu acemera ku buryo ugiye kubavugana urana nko kuje mvuga bambara nk'umusatsi urumva hari kungene baducurika donc ni bya bindi basi urana ni forme ya mavuta avuga ngo nkurikira bamwe yayandi abapase babasize donc muca muba matana bavuga ati hano uyu muntu ni ukikuzimu naho bibona wewe ubona ko umengo bariko baramubeshera ariko bariko bararogisi ico si Imana ishaka Imana miracle izojana mu ijuru n'Imana iravuga ngo bazavuga ngo mwami nawe azavuga ati mumve imbere mwabivumeye sinigeze ndabamenya kuki tutosenga tumenyane n'Imana yacu aho ducumuye tubwira Imana ati Mana pardon aho dufise intege nke tubwira Imana ati Mana nyongerereza intege umpe gucika umwana wawe koko ibitangaza bizodutwara mwabantu ibitangaza bizodutwara hehe kandi je navuze Imana ntikorera mu bwinshi urumva Imana ntikorera mu bwinshi ego mama wanje ivyo bikorane barabigira yindira reka ndabivuge neje nzobivugana higeje ndabisubiremo ni bibiri bivuga nyemba musoma amabibiri rero muyacuritse navyo nzi urumva muri Bible Imana yavuze yuko idakorera muri bwinshi hariho inzira ifunganye yicamwe abantu baki ariko ruriya rugira runini rucamwe abasuma abasambanyi abarozi abasataniste ibintu bibi byose niyo bibabiri akarorero raba umbwire eglise nimwe ahi Burundi iyimwe atabitangaza bikoregwamo bashobora kuronka abantu benshi eglise usanga yuzuye gutya no hejuru abantu bakabura aho bicara ariho nihe hariho za bombe haruzuye nta bitangaza byinshi bivugwaho ariko hari ibitangaza kandi koti haruzuye nta bitangazwa bivuga apana abantu nk'abajya mvuga abantu benshi ariko cufata rero ugenda muri zijya eglise z'ibitangaza byaba pastor bose bamaze kumproposa twugurure eglise bambwira yuko tugenda twugurure hanyuma bazana ibintu by'ibitangaza nari gisanzwe uvugishwa yewe tumara je niko ntashaka kwiteranya n'Imana ewe twica je mba mfise uru eglise runini mfise abakiriya benshi Ege n'abakiriya ntabwo erega n'abakiriya muri abakiriya zo muravyemera muri abakiriya paske bibereye muri business bo barazi ibyo bariko bararondera rero abakirisu n'abayinosa sivyo je niyo mpamvu bantutse ntababara kubera n'abayinosa ntibazi ivyo barimo ntibazi biri in deep yaba bajeje bari hejuru yaba abakozi b'Imana ndabumva nanje nabiciyemo sivyo nabiciyemo ndabizi urumva sishaka kuba shavurira okay koko igwane canguka cyahuriye mu gisagara kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi muri Ben ni inkuru ku munsi weje yiriwe arahayira hanahana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kandi ivuga ry'ubwo butegetsi ishobora kuba ryaceri riteshwamo no bitashitse ko asampulse kanguka yari yabaye ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi wa Mungu niho habayeho kudeta uremugira muvuge yuko kudeta yacifuba kubera kanguka ari yiwe kamenyene nibaje muri Kongo bahagarika kanguka nije muri Kongo ihagarika intambara muri Kongo canke muri Israel abana birirwa barafasha mu bindi bihugu birimo intambara abana birirwa barapfa abamama birirwa bapfa bafira ubusa abanyagihugu bagafira ubusa nije hariya nahivuga uko bayipingisha koko muri ubwo buryo apana je ndavuze kuri ibyo byawe ega kuba intambara zitako zirahera suko Imana itabishaka hari igihe cyavyo no muri Bibiliya handitse yuko hari igihe cyo kurira hari igihe cyo gutwera hari igihe cy'intambara hari n'igihe cy'amahoro urazi impamvu uvuze ibyo bintu kubera twe turi mu mahoro urazi yaba intambara yari ngaha ivyo ntavyo ari kuvuga
we wakuze peut-être intamba yaraheze twezano nantwa twari abana mugabo warabona kabisa ko hari intambara imwe yafaye ariko ubu yaraheze ari igihe cy'intambara mwari muri ariko turi mu gihe cy'amahoro nk'ubu hoca haza umuntu iyo haza umuntu kiriya gihe umuntu akavuga nk'ibyo uvuze boca gukubita ikofi ryo ku muntu oya memwe muri kumwe n'ababivuga ko bamuha agaciro rindira bamuha agaciro franike ikintu cyari cyo cyose iyi ntambara itari ahantu uri iri kure wumva amagrenade ukumva inko wumva biryoshe oya n'ibyo intambara ntiryoha twebwe tukiri abana rindira twe tukiri abana za nonantwa twarakunda duhunge twarakunda kumva inkoho kubera ikintu twari tuzi byari ibyo duhunza tukaryoherwa kubera mwahurira n'abandi bana mugakina umva ari show yari show muga abantu bakuze bari bazi ubwenge barabona ibyo ari ibyo urumva rero n'ubu iyi ntambara irahandi nona kuri muri Kongo nitwegere twebwe umengo ntacyo bitubwiye sivyo ariko nk'ubu yo kwegera twaba tugowe urumva bisigura iki rero bariyo bariko barapfa n'abana b'ibihugu n'abana b'Imana Imana ntabwo yavuze ati mwe muragapfa ntabwo ndabakora ariko Imana ntinya abantu bapfa kuko bifite igihe cyavyo yindira rero ndabikuye kuri yo kude tuvuze yego nace numva directement ko yaburijwemo ko yapfuvye kubera ChrisTeachingsibe ikakoresha no para kubera ChrisTeachingsibe kubera ko Imana yakoreje ChrisTeachingsibe akaja muri Bene urumva ni yavayo ngo bakayikubita ikabarisi naho bizoca bigenda gutyo ushobora kuba yasizani oya par exemple azori bibazo deja yaba muzokoma mu maramara izina rya deja uko bavyumviriye kandi ari yari sivyo iyo mpemu ntiyari ahashika impemu yagurutse yagiye mugara ahashitse impemu iri hari yo yakudeta barayikubita naho yapfuvye urumva yarapfuvye nyene kubera peut-être bayikubise nabi nta bushobozi bwo kuvuga ngo n'ubushobozi ngo bwakanguka kubera buri hari no aho niho mupfiriye Imana nikora gutyo mwabantu mwe bamumenya kwanza ibitangaza Imana ibikora gute mumenye n'ibitangaza byari byo uri umwe mu bantu bemeze ijana kwijana yuko ChrisTeachingsibe ndetse na kanguka yo batari inzira nziza y'ubuvuga butumwa ahubwo yuko abantu benshi babeshegwa bindira ico kintu namandagisigura sivyo yego je ntawe ntinya nta muntu n'umuntinya nduba mugabo nawe ugira njane muri Angleterre nama mvuga ati ChrisTeachingsibe ashobora kubakorera Imana canke agakorera abadayimoni ni swati ibi bintu bibiri yego sivyo kuko je muri make nturemeza sindemeza okay urumva nama mvuga ati ashobora peut-être akorera Imana peut-être akorera Satani why not umuntu avuze ko akorera Satani muca mu kanguka ukamengo ntivyobaho kubera iki bitobaho kubera mwomenya rega Satani n'Imana je namvuga barakundana barakorana Satani n'Imana barakundana ikibi ni kiza reka nkwereke impamvu bakundana reka nkwereke impamvu Satani urazi ko yabaye mu ijuru akiri Lucifer urazi ko babanye n'Imana gutya twe turi bande barazinanye ikimenyamenya Imana na Satani uribuka muri Bibiliya hano handitse Yesu yari karatembera ahura na Satani nawe ari karatembera aramubaza ngo none Satani uvuye wumvuye kwitemberera ngaho mwisi iryo jambo rarize yego donc ubushobozi Satani yarabugumanije Imana ifise ubushobozi na Satani afise ubushobozi kubera iki mbega Imana itatiwe Shetani n'abamarayika ba Shetani ici bakuramwo uburyo Imana ntiyarishoboye kubagira empty hands yego canke empty head yego donc kuburyo ataco bakora ariko Imana yararetse Satani agumana burya bushobozi manaki Imana na Shetani barazinanye bien nishumi tw'Imana ntiturayibona ariko Shetani barazinanye n'Imana yego tamusesangura mwiyumvira namwe ntibyumvikana rero kurya abantu bakorera Imana muri vrai n'abakorera Satani muri vrai bariho kandi abayoboka mu Mana by'ukuri nukuri Imana irabemera ikabakoresha n'abakorera Satani by'ukuri
satani arabemera akabakoresha. None aho rero niho turi mu ntambara aho ko turakubitana muca muntuka. Aho rero ntituzi ko ChrisTichingsibe ari muri angle y'Imana, ntituzi nuko ari muri angle ya satani, kuko bose barakora kandi bakora ibitangaza binini. Okay, ntuzi mugabo geraje kuraba ibimenyetso bitandukanye. Ni bikwereka ikiwe mu busesanguzi bwawe n'ibimenyetso umaze kubona, bikwereka ko ari umukozi w'Imana w'ukuri canke ari umukozi w'Imana plutôt ari umukozi wa satani w'ukuri. Kumucira urubanza. Yego. Sivyo? Sinjeje gucira imanza abantu. Mugabo je mba nshaka twigishanye kugira umunsi atahura. Umuntu wese agira ico akuyemo, twugurure ivyumviro byacu, ubwenge bwacu butembere. Abantu rero byitwa ko bakijije ubwenge bw'amaburi ngaha biruburi fix. Ibatembereza bashakishe barabe kandi binyene tunegrije byo kutarondeza nivyo bizoduta mu mpanga. Turi mu gihe mu Burundi ibijanye n'amasengero ahari ku bwinshi cyane gose. Abantu ubona neza yuko bijukiye gusenga, bijukiye kubaka amasengero nkuko ubivuga ngo ni business. Mugabo mbega kubaha hubakwa amasengero menshi ni inyungu ku gihugu canke mbega kubgawo woshigikira ko amasengero yoguma yubakwa canke hogira urutonde runaka gwitse? Igihugu cyacu cyambere cyo mumenye nta intérêt gifise mu masengero. Abanyeshengero abakozi b'Imana baraterera mu gihugu. Ntavyo ndabona. Wapi ntavyo ndabona. Baba n'amatangazo y'igihugu amaze jewe maze kiretse yo bari system nshasha. Je kuva kera namye mbaza abapastor, je kuva kera sindabatinya. Abapastor nkababwira ati none koma mutubwira bya Cesar kwa Cesar, twe turatanga ibigira 10 namwe mu bitangaye. Maze kubibaza abakozi b'Imana benshi ntavyo batanga mu gihugu. Yo bari system nshasha. Koko Hariho amakete hariho amatangazo runaka kumbiri mu makartier y'incaro canke ibiki igihugu basha gushikiriza. Bashikiriza mu masengero. Amashengero bari cyashobora guterera baraterera nabo nyine. Nivyo umva atari birofi vyonye. Kama wanje. Ivyo ni ibintu by'ibijuju. Urana kurya twitwara kibigira 10 natwe. Niko bari bakwiye kuvuga ati natwe turitwararitse taxes z'igihugu. Sivyo? Erega hajya barabizi nabo. Igihugu kibafashe mu mugongo. Ego. Navyo muzi. Kirafashe amasengero mu mugongo. Ego cyane. Kubera iki batagaruka batanga amatax. Yihindira ko gusa. Apana ivyo bya obligatoire bya ntuza kwisembereza ngurumba je ndi president. No shiraho itegeko. Urushengero rwose rugatanga tax kuko bagibigira 10 byinshi. Kubera iki bo badatanga tax z'igihugu. Abanyeshengero baba bafise ubuzi hiyo naho bafise akazi gatoyo umuntu w'umukristo agatanga tax. Aho bagasanga umukozi w'Imana ni ibigira 10 byose bishinga bagura amamodoka meza bagura amazu bubakisha amazu urumva baba mu buzima bwa high level ariko badashaka gutanga tax. C'est quoi ça? Urazi ko ico conye nari icaha. Anya rero urashigikiye kuba aho hakujya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bariko bogera amasengero. Ahubwo no ngaha nibayugara. None amaziki. Raba ibyaha bihari. No. Rindira kubera iki? Amaziki. Raba hari ubudumbi twinshi twinshi tw'amasengero. Tumaziki none. En vrai dire. Tumaziki. Muri komata muraza kutubwira nk'abarundi muri komadukurikirana. Mu byumba by'amasengesho basambanirayo. Rindira ngo nahejeje kuri altar. Aho pastor avugira ubutumwa barahasambanira. Sivyo? Rindira bariba abantu. Bariko biba abantu. Ibice bingahe kujana? No, ibice bingahe kujana? 99.50. Muri make ntashe ishengero rimwe n'iryo rihari riko rikora neza. Reka ndakubaze wenyene. Ntimuvuga ko je ntakijije. Reka we nkwibariza. Entre catholique canke aba musulman, reka dufata ama eglise atatu. Dufata aba musulman, aba catholique n'abakizwa bose muri rusange. Aba protestant, aba adventiste, aba vivante, aba bose. Dufata iyo mico itatu. Tugende ingene biyoruganije. Amasengero yabo ingene yiyoruganije. Uraba ingene byifashe. Ngaha hariho ba papa, hariho aba patiri, hariho abasenyeri muri katolika. Amahera nta numwe yandika ko muri bajya bose.
sivyo amahera afise ingene apanze ingene bayakoresha neza sivyo ariko amasengero yanditse ku mupasitori yuguruye urusengero sivyo wowe uragira uruguru urusengero manake nugwi wawe ndabesha ukagwishirako uba amashengero menshi ingene kubera bagiye barasambura bagwana bapfa ibigira 10 n'amashikana ubu ingene bisigaye bimeze wowe uri pastori cyangwa uri profete canke profete whatever uruguru urusengero ubu niko basigaye bakora ukacifata umugore wawe ni waraba ibya konte y'urusengero umwana wawe ni wara araba amashikanwa no harura amashikana bana ikintu cyose amahera umuntu wese atusha bagashira mu famille cyabo muvukana donc ikabisengero ya family rero bariya rero aba innocent baja gukizwa hariya bakaza baja batanga hariya anya ntibamenya ngo bakoresha gute amahera nibo bayirira ntibafasha n'abandi bagowe mu isengero ijambo ry'Imana deja riratubwira yuko umuntu urushengero rutangura gufasha abana bo mu nzu ni bande nabo bakristo imfuvyi n'abapfakazi n'abakene raba imfuvyi barashaka kuyirukana ikaja mu ibarabara umukene arashobora kubura akaburara sivyo none ivyo vyose biba bituma wumva yuko mecane nabangahe kwijana mu Burundi ayo masengero atacamazi ni bande none ko arayi wabo reka nzokugura urushengero nanje mureko haronka abakiriya hanyuma muri abantu bazokwinjira je musanze munzi sivyo nzoyugura abo bose mecane nabangahe bose urabazi ku buryo ngo koko no ariko jewe mwe niko ya muntuka bene byo barabizi ntibavuga je benshi abapastori benshi turazi nanyi kandi ababwiza ukuri arabagore arabagabo bose kuwa muzina nyiga so ya eglise yose mana okay mbwira basi yuzi wewe ngaha no my god na je mvuga ati kubera iki ijya wiyumvira wowe itoba ari muri iyo impulse isigaye ego nivyo ji wanje ho kabisa jewe ndisiri kabisa hari n'abandi benshi bariko badukurikirana barenga ibihumbi ijana umwe wese ahasengera avuga ati nukuri je ndishuna ikibabaje rero ntacuze tuja muri commentaire uraba hakomerekera ingene bangana ukacha wumvira none aba bose bakomerekera mu isengero aba bose nta numwe asangiye eglise no bakomeretswa n'umuntu bakomeretswa n'isengero isengero niki kwanza isengero ni ingoro y'Imana ingoro y'Imana ni yahe ingoro y'Imana ni hajya amaja gushusha intebe mwirwa muzicayeko ingoro y'Imana n'umubiri wacu sawa niko bibiri determina hajya naho guhurira ni muri societe gukoranira hamwe n'abandi rero muri societe uriho n'abantu batandukanye bashobora gukomeretsa aho ushobora kuvuga ngo ni isengero muri rusange amangu ucujije isengero ryose isengero none muri ryanzu ninde ucujije isengero none ryose nega nimba ari pasteur n'umuntu nka wewe ashobora kugusaba ko musambana kubera ko afise umubiri ariko nucuvuga ngo isengero muri rusange ashobora kuba we yahushije ashobora kuba we yahushije umuhamagaro pito mo mahoro ninda bagusengera muri korishenge ninda bari hejuru yiwawe siyo nyene rindira mu mashengero antuka nta muntu numwe utari imbwa utari impene utari ingurube utari gikoko uri umuntu winjira mu rushengero ufise umurongozi wiwawe sivyo abo barongozi rero muri rusange iyo batari mu mugambi w'Imana iyo batahamagawe n'Imana bategereza gukomeretsa abakristo kuko bakora ibyo bashaka umuntu arongowe n'Imana arongorwa na mpwemu yera benshi nta mpwemu yera bagira urazi ko ushobora gukomeretswa n'umukozi w'Imana wa vrai maybe ngene yoba yakwitwaye ko bidahwanye n'ingene wari ubishaka cyangwa hari umukeneye muri uwo mwanya ukaba umenga aragukomerekeje n'umuntu koko umukozi w'Imana n'umuntu sibyo ndimwo hari ibyo tuyaga peut-être niko tutadetermine ibyo tuba turimo hari ibyo tuyaga byo mu mpwemu niko tubivanga je na wewe sivyo hari ibyo mu mpwemu tuyaga nibyo mu mubiri usanga byose twabibombarije hamwe rindira nkwereke abantu bakunda gukomereka gute umuntu arakubwiye ubutumwa ihane va mu byaha uremeye arakubwiye ubutumwa uravuyeyo mugabo wawe byavuga ariko akuraga ibyamunaniye waza rero ukaba proche yiwe ugasanga bya bindi byose akubwira yakubwiye ati va mu byaha ugasanga we abikora aha voilà urizanye wowe nyine none ngaho onya ucwagiriza umukozi w'Imana ngo natumye ngo udakiza rindira ringana bica bigenda ngaho ntucugwa
kuko umuntu wese azobazwa uguye ntubuzi wari kuraja indira ntuwarakira umwami turabantu Franike wokomeretswa na pasteur ngo niko nabonye ngo asambana none ni bangahe bakomeretse amayigiza agasambuka bamwe bisubiriye mu kirori abandi bisubiriye kwiba ni nkako none yari yarakijije buyo gutombwira ngo asubije kunyuma kwera pasteur warakira umwami motive uko wabonye ngo reka ndaguha akarorero turabantu jewe nama mvuga tukaja hano hose tugakorayo hose ndaguha akarorero kamwe muri eglise je nakirijwemo harageze aho batumvikana bapfa iby'amafaranga barashwana baragwana ico gihe hariho n'umwana yapfuye bamuteye grenade sivyo bamwe ama ekra arabinjiramwo urumva umwana ariko yivura ku ishuri urusasi kwanza gwaramuhitanye ibana narasanye kuri eglise urumva kuri eglise aha warakomeretse kuri nico bituma si wacu honye n'amaeglise menshi ngaha yabaye muri ubwo buzima niyo mpamvu ibintu byapararanga nta bantu bagikizwa urumva oya barakizwa indira koko nomwe kwijana uri kufatira muri rusange sivyo vyiza kandi vyo Franike reka kumpaririza ari mbanze mpeze ndakwereke base ugura ayo matwi yawe ucufata abahora mu isengero bavuze ati haba hari abamaze gukomera hari abatarakomera bakiza ugiye amaze gukomera ava muri eglise avuga ati bana je ndavuye mugabo nzomenyana n'Imana yanje sivyo nibimusenga uko zicaho ukihana wanyoye agacupa karenze ukaborega ukavuga ati Imana mbabarire ejo naraburewe urumva ariko utari bwakomere bacamukomeretse cyane acavuga ati kumbe mu bakizwa nuko sinzosubirayo aca sohoka burundu kandi uwo muntu kugira azogaruke uzomubwira ubutumwa ngo yumve biragoye none ndiko ndira usema mbwira eglise tagize virus iyo virus ama eglise atigeze agwana ngaha yambarire Ntuzana yaheruka ntumbwira yaheruka kuguruka tutazi ayatuzi yose mbwira eglise iyi batigeze bagwana batigeze bisepara bamwe basubire mu byaha abandi bagende gushinga amasengero yabo mbwira muri commentaire muraza gutubwira mbajije wewe nta nimwe koko nta nimwe no muri Pentecoste numva no muri Pentecoste twakuze twubaha nabo nyene barakubitana abadive babazi ibyanditswe gusumbya aya madini yose baranyarana nta nimwe itaragwananga yego yes mu gusoza ikiganiro cyacu abantu benshi kumbore nk'ivyo uri kuravuga bamwe hari ukuri bataramenya canke ngo kuko bashobore kuguruka amaso bashobore kubimenya hari n'abandi benshi kumbura bavuga ati cyako ibintu uvuga nivyo ariko mbega umuntu nuwo bimenya hama akacagwa burundu agasubira mu vya canke nuwo bimenya hama kandi agakomera ico wihera ko nawe akarorera yego je ntuzi ko je nama nabivuze hariho kugwa reka nihe ko akarorero kwanza jewe nakomeretse mu buryo bwinshi butandukanye bwinshi kandi bwinshi maze kubuvuga akubise impande zose voilà igiti giterwa amabuye nikiba gifite ivyamwa bizima sawa jewe I know who I am ico navuga n'Imana yanje ndakizi mugabo ibigerageza ntivyanse kumpitana byarampitanye ndabivamo ariko ndicara ndavuga ati wa mana we nk'ubu nopfa nojahe canke nk'ubu woza noja hehe bariya birabasha reka nimenyanire nawe gusa ikintu gushika no bucananiye kuronka eglise njamwo mvuga ati iyo eglise ndayiyumvamwo ni eglise irimo mpwemu yera reka nje nicareyo sindayironka ndasengera iwanje mugani ninayironka ninaronka eglise mbona sinzi nyimbi zovuka nyimbi hari Imana itarayinyereka ntavyonzi mugiye iyo nzokwiyumvamwo hari mpwemu yera nzogenda nicare nanje shusha intebe nka mwebwe oya gususha intebe kuko reka rero mpanura abandi nabo hariho abakristo muri mwebwe baguye kubera iki bahuye n'intambara nyinshi zitandukanye muri eglise nka jewe abo ndabahaye pori sivyo hariho abatarakizwa biyumvira gukizwa ariko baraba bakavuga ati none nje mu isengero ariko bose ereka barabona ni yare abantu barabona barazi ubwenge abazi ubwenge barabibona abo ndababwira ati pore sana mugabo mwebwe mu isengere mugende murondera aho musengera ashobora kwabataye experience nk'iyi wanje nini yabafise
ashaka kubona aho bariko baragira louange adoration akabikunda cyakumva aho bariko bavuga ijambo ry'Imana akabikunda ntagenda yinjire hanyuma nawe aje kugira mugagenda avuga ati kurya abandi bagiye barakomereka n'abagenda barakomereka n'ubu jewe ninakomereka nzodiringana n'Imana yanje urumva ntihagire umuntu azoraba tujya turaba abapastori twaca twumva dukora nka babandi mwumviriza ibyo mvuga ntimwumviriza ibyo nkora ibyo navyo rero biratsitazanye utuma uvuga ati Mana kubera wankoreye ibi wankuye hahandi atamwana w'umuntu yari kuhankura kubera namwe ndakubona uko bukeye kubwije nkore bitangaza jewe ndamatanye nawe ninakora icaha uzozurambabarira mugabo ntaraba umuntu n'umwe ariko rero koko kumbura hari imitima myinshi abantu bakomerekera mu mishengero ni menshi cyane gose nka bawewe hari n'abandi benshi bari kwadukurikirana muri uyu mwanya mugabo kandi ubutumwa ushobora kubahereza n'ubu nabivuze nibiyakire bavuge ko ari abana b'abantu mu mutwe twishiramo barya ko barabakomersa twahuye tubashira ibyo bagura hanyuma baratuzuruma ibyo tubashiriye barabituzuruma ntibaduha amahera y'ibigugwa urumva mu mutwe je niko nashizemo mu mutwe nashizemo yuko nahuye n'abakomersa baba bandi urumva nja kubashora ko ama business baranzuruma mu mutwe nibyo nesaye yo kugira niho amahoro sinanka Imana aho mugiyo mbonye Imana ibyo inkora ku munsi niyo yankuye nibyo yandinze byose ndavuga ati Mana nta numwe azokunkurako yego yes ndagushimire cyane koko merci na Frank yes mani wezagere cyane gose abakadukikana mugenda bashimira cyane gose barabihingirano cyacu kuva ku ntango gusha kumera muri komate y'umunsi waza kutubwira mu kiyego cyacu twashwe kuya kuno munsi mbega uhagaze he mbega uri poho na koko mbega kandi ivyareka ravugura bishigikiye canke hariho bimwe avuga nawe nyene adatahura ntibibagire yacano yanje barayishira munsi nibagende muco muza munsi murabe mume like n'amakomante ibi byose muzobisanga kuri COCO Empire n'ibindi byose bitandukanye by'ubuzima butandukanye ndabashimye cyane gose mwege mwese rero mwariko mudukurikirana mukomeze guhinduka mukizwe mukuri no mu mpemu asante sana